leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganji bw'ubutungane n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, iramutse itanguza icese ibikorwa vy'amatora y'abahuza bo ku mitumba n'amakartie bigize igihugu cacu. Igikorwa c'amatora ku mitumba no mu makartie kikaba giteguwe uku gukurikira. Kuri uno musi nyene wa 29 ukwezi k'umunani uno mwaka w'2022 ibikorwa biratangujwe, hama mwebwe mwese mwitavye ino nama muca mukurikirana inyigisho zerekeye ingene amatora azogenda. Tugahamagarira cane ba musitanteri n'abarongoye sentare z'intango gukurikirana cane izo nyigisho, kuko aribo aho bukera bazosigurira abarongoye imitumba n'amakartie, bakongera bagakurikiranira hagufi kino gikorwa. Kw'igenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani uno mwaka nyene hazoba inyigisho ku batowe ku mitumba no mu makartie ku bijanye n'ingene iki gikorwa gitegekanijwe. Ivyo navyo nk'uko mpejeje kubivuga, izo nyigisho zikazotangwa na ba musitanteri barongoye amakomine bafatikanije n'abarongoye amasentare y'intango. Kw'igenekerezo rya 2 ukwezi kw'icenda uno mwaka hazoba kwigisha abenegihugu ku mitumba no mu makaritiye yose y'igihugu cacu ciza c'u Burundi ku bijanye n'ingene ayo matora atunganijwe. Ivyo navyo bikazokorwa n'abatowe ku mitumba no mu makaritiye, kuko nabo bazoba bahejeje kwigishwa na ba musitanteri n'abarongoye za sentare z'intango. Ku magenekerezo ya 3 na 4 ukwezi kw'icenda uno mwaka hazoba kwiyandikisha kw'abagomba kwitoza muri ayo matora, bikazokurikiranwa n'abatowe ku mitumba no mu makartie. Ni ukuvuga yuko abashaka kwitoza bazokwiyandikisha ku mukuru w'umutumba canke ku mukuru wa kartie. Kw'igenekerezo rya 5 ukwezi kw'icenda umwaka w'2022 hazoba kwiyamamaza kw'abagomba kwitoza. Kw'igenekerezo rya 6 hazoba hari amatora nyezina ku mitumba no mu makaritiye atandukanye y'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Kuri uwo musi nyene hazoca haba kumenyesha abatowe. Kw'igenekerezo rya 8 ukwezi kw'icenda umwaka w'2022 hazoba kumanika intonde z'abatowe ku migwa mikuru y'amakomine. Kw'igenekerezo rya 9 ukwezi kw'icenda umwaka w'2022 ukuvuga uno mwaka hazoba ibirori vyo kurahira ko abatowe imbere y'abatwara amasentare y'intango. Kuva kw'igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda umwaka w'2022 hazoba kwigishwa kw'abatowe ibijanye n'amabanga bagiye kurangura. Izo nyigisho zikazotangwa n'abahinga bo mu kigo gikurikira ubushikiranganji bw'ubutungane kijejwe inyigisho. Abo bahuza rero tugiye gutora bakaba bahamagariwe gukorana umwete
mu gutunganiriza abenegihugu bo mu kibano cabo, mu vyabo no mu babo, cane cane mu vyerekeye amatati y'amatongo. Ivyo navyo bikazotuma amatati menshi ku mitumba no mu makaritiye agabanuka, na burya ari nabo bazi neza ibiba mu kibano. Buryo za manza nyinshi zari zisanzwe ziri mu masentare y'intango no mu yandi masentare zibone kugabanuka. Abazotegwa rero iryo teka ryo gutorwa ngo babe abahuza bo ku mitumba no mu makaritiye, tukaba tubasabye dushimitse kuzokorana umutima mu nda, ukudahengamira kuri uyu canke uriya mu gufata ingingo, hamwe no gutanga umuco mu byo bazoba bashikirijwe. Ivyo bizotuma abavuka mitumba, ababa mu mitumba itandukanye n'amakaritsiye atandukanye y'igihugu cacu ciza c'u Burundi babaho mwituze. Tuhamagarire abazotorwa kuzokorana neza n'abajejwe intwaro, guha ijambo abaje kubitura ku rugero rungana, gukora batiziganya kugira intayo yo kumugina bihangame, kurwanya igiturire, kuko mu bari bagize intayo yo kumugina bo hambere hahise twagiye turumva yuko hari inyifato bagira itatera iteka ico gisata, aho ubutaca afise atashobora kuronka ijambo gutunganirizwa. Ariko rero ubu abazoterwa iryo teka bagatorwa, tubasavye guhindura ingendo mu kurwanya akamwana wa mama n'igiturire no kugira inyifato nziza iranga ibikorwa bazoba bajejwe. Twagomba kandi guhamagarira abacamanza cane cane abo muri za sentare z'intango kuzokorana neza n'abazoba batowe.